Ndabaramukije bene data nkunda amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo abane namwe mwese aho muherereye ku isi yose. Uwo muvugana hano yitwa Françoise Habonayo, kandi iyi shene muriko muramveza ko ubutumwa bwiza ni shene yitwa Habonayo. Mana nishimwe. Intego rero y'iyi shene ni iki? Intego y'uyu murongo tuvugirako ni ugushira ahabona ibikorwa bitangaje Imana yakoze mu bugingo bwanje bw'ubukristo mu myaka mbaye muri inzira yo muri Yesu. Ivyo nabonye byose nifuza kubisangiza na bene data kugira ngo babone ugukomera kw'Imana n'imbabazi z'Imana. Kumbure nivyaba ngombwa nzoza ndacishamwo intahe z'abandi, ariko hanini nzokwibanda cyane mu byo Imana nabonye ikora mu bugingo bwanje. Hanyuma kandi kuri ishene nyene turasangiriraho n'amajambo y'Imana. Ni byinshi tuzongera turabona hano, dufise byinshi byo kumuvuga ko Yesu mu myaka twabonye Imana nukuri no gushikiza isaha turabona ukuboko kw'Imana. Ico gituma rero twagomba gusangira namwe kugira ngo abacitse intege bongere basubizwemo intege. Bongere basubizwemo intege. Nico nyene twifuza, abatazi ko Imana ikora basubiye bamenye ko Imana ikora. Nuko tugomba gufashanya muri inzira ija mu ijuru duciye kuri ishene. Hari byinshi tuzogera turabona kandi tuzogera turabibamenyesha. Uyu munsi nagomba kuganira namwe ku ijambo ryitwa gutsinda amageragezwa. Gutsinda amageragezwa. Ni gute umuntu ashobora gutsinda amageragezwa? Kugeragezwa ni ikintu gisanzwe kandi kiza kuri buri muntu wese. Nta wovuga ngo ndi ahantu ntakigeragezwa. Oya. Ariko ijambo ry'Imana rirambwira ngo hamwe n'ibibagerageza bizoducira icanzo. Imana ishimwe. Reka rero tutangwe n'ijya ndirimbo y'120 ivuga ngo mwijura imbere y'Imana mfise umuntu amvugira. Hamwe n'ibikugerageza nshuti yanje hariho umwami akuvugira ukagenda uranesha. Turirimbe. Mwijuri imbere y'Imana mfise umuntu amvugira, n'umuherezi mukuru kandi yitwa Rukundo. Ziko mu mutima wiwe handitswe izina ryanje, kuko amvugira nta mwansi yobasha kumunyaga. Iyo Satana anyeretse ibyaha byanje byinshi, agomba ko nihebura ndangamiza mwijuru. Ndabaye umukiza wanje yankuye kw'ibyo byaha, yarantsinda nishirije ngo simbe ngipfa rubi. Uhoraho umucamanza ambonye kw'amaraso, ntancira urubanza rubi, anyita ugororotse. Yaranyiguze nduwiwe, niwe bugingo bwanje, kuko adapfa si
singipfuye twe na Yesu turumwe. Haleluya. Yesu nashimwe nshuti zanje. Umuririmbyi yaranezereye cyane, yavuze ati mwijuru imbere y'Imana mfise umuntu amvugira ati kandi n'umuherezi mukuru kandi mw'izina ryiwe yitwa Rukundo. Yesu nashimwe. Bene data, kugira umuntu akuvugira ni ikintu ciza cyane, kuko hari igihe umuntu akenera umuntu amvugira ati mbega none ndabigenza gute ko hariya ntashikayo, ariko iyo ufise umuntu agushikira kuvugira wumva unezerewe. Yesu nashimwe. Uyu muririmbyi yavuze ngo iyo Satani anyeretse ibyaha byanje byinshi ngo agomba yuko nihebura ngo nca ndangamiza mu ijuru. Haleluya, haleluya, haleluya. Sinzi nawe nshuti yanje ibyo Satani akunda kukwereka bigatuma wiganyira, bigatuma uvuga uti mbega ndagenza gute, ngo ariko ngurangamize mu ijuru. Mu ijuru hari umwami akuvugira. Yesu nashimwe. Haleluya. Ngo kandi izina ryiwe yitwa Rukundo. Kandi Satani gituma kwereka ibyo byose abagomba ko wihebura, abagomba kuvuga uti karabaye, ariko urangamije mu ijuru uca usanga hari umwami akuvugira. Hanyuma aravuga ati uhoraho umucamanza ngo mbonye ko amaraso ngo ntancira urubanza rubi. Haleluya. Ngo anyite ugororotse. Imana ishimwe. Dutsindanishirizwa n'amaraso ya Yesu Kristo. Amaraso ya Yesu yonyene niyo aducira urubanza, niyo adutsindanishiriza abambe. Amaraso ya Yesu. Iyo Satani aje kukwereka ngo yongwe ngo wamubeshi, ngo yongwe ngo wa wundi, aha, ariko Yesu yagiye araraba akaca asanga warabyihanye, akaca asanga uri kw'amaraso. Aha, utsindanishirijwe. Yesu nahamwe icubahiro. Inshuti nkunda uri kurankurikira uri hose, ndakwifuriza gutsindanishirizwa n'amaraso ya Yesu. Nta kindi cyo tumutsinda atari ukwihana. Gupfukavuka ibyaha nibyo tumutsinda. Kuba kure y'abakubona ntibitumutsinda haba namba. Amina. Ariko kuba muri Kristo Yesu, ukoga mu maraso ya Yesu, amaraso ya Yesu niyo yonyene yo kugutsindanishiriza. Nuko rero ubu wama wihana, mwanya kuwundi ube wama yihana, kugira ngo amaraso ya Yesu akubere umwambaro ku murango no mwijoro. Kuko Yesu ngo akubonye kwa ayo maraso aho honyene ngo niho witwa umuntu agororotse. Yesu nashimwe. Uyu munsi tuja kuvugana rero kubwo gutsinda amageragezwa. Ni gute wotsinda amageragezwa? Wowe yatsinda gute? Icambere coco nagomba kukwibutsa yuko nta muntu n'umwe atageragezwa. Yaba umwana arageragezwa, yaba umujene arageragezwa, yaba umuntu angana nanje akuze arageragezwa, yaba uwunsumba arageragezwa, yaba umutama n'umutamakazi arageragezwa. Aho rero nagomba ngo tumenye yuko nta muntu n'umwe mu batuye kuri iyi si aragera ahantu avuga ati jewe kugeragezwa narabitsinze. Kumbura urashaka kuvuga uti hariho ibikunda kungerageza, hariho ibindi bitongerageza. Nibyo birashoboka. Kumbura jewe hariho ibitongerageza, nk'ubu unye sinumva ngene byoza kungerageza kunywa ibiboreza. Kumbure kubera atavyo nagendeyemo ngira ngo ntivyo nantera cane, ariko umuntu ageragezwa na vya bindi yahora akoramwo hanyuma akaba yarabihevye. Satani agerageza kumwibutsa ingene biriya na biriya byari biryoshe, kagerageza kumwibutsa ati reka subiramwo urabe n'ubu biracameze kwa kundi, canke heraba ibintu nk'ivyo. Satani akakugerageresha kwiba, kandi wogenza gutyo wocutunga cane, akakubesha, ariko akananirwa kukubwira yuko ushobora gufatwa hanyuma ugafungwa. Satani akakugerageresha ati yo heraba ujya mu ntaragukunda akuraba neza, urumva rero urondera ingene akibagira kukwereka yuko ujya nawe afise umugabo wiwe canke ujya nawe afise umugore wiwe, kandi bashobora kugufata ukamererwa nabi. Satani ni umunyamanyanga menshi, ariko Yesu nashimwe kuko natwe yaduhaye ubwenge kugira ngo tumenye amanyanga yiwe maze tuyakwepe. Ibitugerageza rero ntibibura kuza, ibitugerageza biba ku bari mw'isi bose.
Yesu adufashe. Hari ijambo ry'Imana mu gitabo ca Yobu, niryo tuza turagenda turishimikiza amajambo amwamwe kuri Yobu. Dusome igitabo ca Yobu igice ca mbere, turahera hariya ku murongo turahera hariya ku murongo wa mbere, ngo mu gihugu c'Uzi hari umuntu yitwa Yobu, ngo kandi uwo muntu yari umuntu atunganye w'umugororotsi, yubaha Imana, akitandukanya n'ikibi cose. Yari afise abahungu ndwi n'abakobwa batatu, itunga ryiwe ryari intama n'ibihumbi ndwi, n'ingamiya ibihumbi ibiki n'ibiki, urabona ko ari byinshi yari atunze. Ku murongo wa kane, ngo kandi abahungu biwe bahora barondera amazimano mu nzu y'umuntu wese muri bo ku munsi ashinze, bagatumira bashiki babo uko ari batatu ngo baze gusangira nabo. Nuko iminsi y'amazimano yabo yahera, Yobu yabatumako ngo abeze, akavyuka kare mu gitondo, Yesu we, agatanga ibimazi vyoshwa bihwanye n'igitigiri ca bose. Kuko Yobu yavuga ati, kumbura abahungu banje bacumuye, barogota ku Mana mu mitima yabo. Uko niko Yobu yahora agenza ubudasiba. Bene data muriko murankurikira, turiko turumviriza ukuntu Yobu yari umuntu w'Imana. Niba hari umuntu yubaha Imana, Bibiliya shingira intahe na Yobu yarimwo, ngo yari umuntu yubaha Imana, ngo yari umugororotsi, ngo yubaha Imana, ngo akitandukanya n'ikibi. Kandi yari afise amatungo, yari afise ibyo atunze. Imana ishimwe. Gutunga si icaha, kugira ibintu byinshi si icaha, n'umuhezagiro uvuye ku Mana. Ikibi ni ukwiba. Ariko turabona ngo abantu b'Imana bari baratungishijwe, na Yobu yari yaratungishijwe. Hanyuma rero kandi yari afise ibintu, kandi Imana yari yaramuhaye n'abana. Abo bana rero ngo yari afise abahungu ndwi n'abakobwa batatu. Yari umuvyeyi mwiza, yari famiye nziza iryoshe, umugore n'umugabo n'abana bose bakundana. Iyo nsomye iyi nkuru ya Yobu ingene babana muri uyu muryango, numva bari barahezagiwe kweri. Yobu rero ngo babahungu ko ari ndwi, ngo bahora bagenda kwa se, umwe wese kwizamu yiwe, bagategura amazimano aryoshe, ngo hanyuma bose bagaca baza bagakwanira kwa Yobu, bagatumira na bakobwa bashiki babo, bose bakaza bakagandagaza ngaho bakicara, na Yobu hagati yabo n'umugore wiwe hagati yabo, bakanezerwa bagasangira. Hanyuma rero hari ikintu nabonye muvyeyi yitwa Yobu yakoze. Yari umuntu yabonye Imana, ngo yari yumvira ati, kumbura aba bana banje sindabizi, bo babacumuye imbere y'Imana. Ngo yaca zinduka kare. Twabibonye hariya ku murongo wa 5, ngo nuko iminsi y'amazimano yabo yahera, Yobu yabatumako ngo abeze, akavyuka kare mu gatondo, agatanga ibimazi vyoshwa bihwanye n'igitigiri ca bose. Umwe wese yamutangira ikimazi imbere y'Imana, ngo kugira ngo amusabire imbabazi, ati birashoboka akaba yacumuye. Bene data, uyu munsi sinzi ko nawe ari kubigira, sinzi ko urutangira ikimazi abana bawe. Nukuvuga iki? Uhora ubafatira umwanya ukabasengera, umwe wese. Jewe muhemu yaranyibukije muhanda bikora, nkavuga nti Imana, nkabahera ku murongo uhereye ku mukuru wo munda yanje, nkamusengera nkamwatura kumugisha, ngasengera n'uwo wese yakojeje kirenge mu nzu yanje, uwo wese yaciye mu nzu yacu tukamurera nk'umwana, tukamusengera nkumva nyine ari igikorwa canje cyo kumwereka Imana. Nkasengera umugabo, ngasengera abantu bose. Igihe Imana yangendeye iby'ukuri nk'Imana bikora, nawe inshuti yanje
uhora ubikora, nawe nzi ko uhora ubikora, urasengera abo mu nzu yawe. Nayo ngo yarabikoze, yavuga ati kumbure baba bacumuye imbere y'Imana, akabasabira. Imana ishimwe. Hanyuma rero uyu muntu w'Imana Yobu, ko Imana yamushingiye intahe, ijuru ryamushingiye intahe, ku giti ciwe yari umugororotsi, niko Bibiliya itubwiye. Muri famiye naho yari umuntu impeccable, yari azi gutunga urugo rwiwe neza, yari yarareze neza abana biwe, yari yarabigishije urukundo, yari yarabigishije kugiranira ubumwe na famiye yiwe. Uyu munsi sinzi relation abana n'abavyeyi bafitaniye. Mbese abana barazi wawe bishongora neza bakanezerwa, bakaza bakumva yuko boze bagateka muhiri wawe, bagatumira abandi ati ngwino natetse uyu munsi kwa papa na mama, je natetse nateguye none mwese nimuze. Ngo niko babikora, ngo bagaca batumira n'abandi bakaza. Sinzi ko namwe iwanyu bahora babikora abana banyu canke namwe muhora mubikora. Bishoboka ko abavyeyi bahora babikora bagatumira abana, ariko sindabizi neza. Imana idufashe. Rero aka n'akarorero keza k'abana bagira imigenderanire myiza n'abavyeyi. Imana idufashe, Imana itugirire neza. Hanyuma rero kuri iyi video nagomba duhagarikire ngaha, tuvuge duhagarare ngaha kuri ubu umuntu yitwa Yobu n'imico myiza yari afise n'ingene yarazi gutunga urugo rwiwe neza. Kumbure mu gice kiza gukurikira niho tuza gutangura kuvugana ingene twokwirinda ibitugerageza. Ariko ubu duhamagarira umwe wese kwihana ibyaha no kurondera intahe nziza imbere y'Imana. Intahe yawe inshuti yanje imeze gute imbere y'Imana? Mbega warihanye ibyaha? Mbega ijuru rirakubona kuri umugororotsi kweri? Wirinde icaha cose, wirinde ikibi cose. Nivyo niko bimeze. Niba atari ko bimeze, rondera mwene data gushingirwa intahe n'Imana. Intahe z'abantu kumbure vyogorana. Kuko abantu ntibavuga ukuri, mbere n'abantu babona bike pa raporo y'icuri canke n'ivyo ukora. Hari vyinshi ukorera mu mpisho, Imana yo mwijuru niyo yobibona. Rero intahe y'abantu imaze bike, naho nayo nyene ikenewe. Kuko abantu bo babona ivyo babona ibisohoka, ariko ibiri mu mutima n'ivyo ukorera indani n'Imana ibibona. Rondera gushingirwa intahe n'Imana, Imana niguha umugisha. Kandi niba warahawe urugo rwawe, Yobu nakubera akarorero. Karorero keza ko gutunga urugo rwiwe neza. Usengera abana bawe, buhora ubibutsa imbere y'Imana. Ubasengera, ubahesha umugisha imbere y'Imana. Uhesha umugisha umugore wawe, uhesha umugisha umugabo wawe, uhesha umugisha bariya bose baciye ku mezi wawe, uhesha umugisha bajya bose wagiriye ubuntu no kubonana nabo. Imana ishimwe. Mpora senga nkumva ntimana y'ububasha. Wibuke ba bantu tuvugana kuri YouTube. Wibuke nk'abasengera, ngasengera abo bose, nkumva neza ko ari igikorwa canje kandi nkumva neza ko ndabikoze ndabikunze. Nawe inshuti yanje ndazi ko uhora unsengera, ushishikare kunsengera kugira ngo mpabwe kuvuga ijambo ry'Imana uko ndose umwanya kose. Hanyuma namwe bana ndabagarukiriza gukunda abavyeyi banyu no kubasengera nabo no kubakorera. Ukubona abana baye bo bakoze, namwe mwibuke gukorera abavyeyi banyu. Yesu nashimwe. Ndahanura urwaruka rwose aho muri hose. Bewe rwaruka yemwe mwabana muri ko muranyumva. Ndabakangurira gukunda abavyeyi banyu no kugenda kubakorera. Ndabizi muhara mu telefone akumburiye canke mukagenda kubafasha iyo bafise umunsi mukuru, sindabizi, ariko muhore mugenda no kubaraba atarubanza na rumwe bafise. Vuga uti uyu munsi numva ngomba kuza kubatekera mama, numva umunsi ngomba kubakorera surprise. Muhore mubibakorera n'ahatarubanza bafise. Abantu benshi bakunda kubikora nk'iyo bafise ama anniversaire canke iyo bafise ikindi, ariko aba bana ba Yobu turabona ko atariko babigenza, ngo bahora uko imbu zabo zakurikirana. Bakavuga bati uyu munsi jewe ni jenza gutegura, ndagenda nsuma inyama, nsuma umuceri, nsuma ibintu byose ngire neza, nakado nshire mama na papa. Hanyuma ugaca utumiye na baba nimuvukana mukaca mugenda mugasangirirayo. Ivyo ni ivy'umugisha.
Yesu nabahezagire. Iyo ni inspiration ya Yobu. Nanje uyu munsi yongeye kunyigisha, nawe kwigishe. Wongere ugire relation nziza n'abavyeyi bawe, ugire relation nziza n'abana bawe. Kandi bica bituma n'umuvyeyi nawe aguhezagira. Imana nibaho umugisha. Turasubira mu gice gikurikira tugenda kuraba ikindi Imana yashize ku mutima tuganira. Imana nibahezagire. Data mu izina rya Yesu nasengeye bene data bose bariko barankurikira muri kano kanya. Ubuntu n'imbabazi byawe Yesu Kristo bibomeko. Kandi mu izina rya Yesu ndabasengeye gukugororoka kwawe mwami Yesu Kristo kube muri bo. Kandi mu izina rya Yesu Kristo famiye yabo mwami Yesu ibe mu bumote bwiza bw'Imana. Abafise abana mu izina rya Yesu ndasenze kugira ngo bagire relation nziza n'abavyeyi babo. Mu izina rya Yesu Kristo abavyeyi basengera abana babo kandi babakorera ibyiza vyose. Mana y'ububasha bwinshi ndirukanye mu bugwanizi nabo badayimone bakunda gusambura ingo, bagasambura abana ntibasuye gukunda n'abavyeyi babo. Mu izina rya Kristo yico cago kive mu banyumviriza bose muri kano kanya. Mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti. Amen.